Kabiri niho mu gisagara ca Bujumbura huguruwe icese ibikorwa birangurwa n'abanyeshure bari mu buruhuko, hakaba mbere harashizweho n'imigwi ijejwe gukurikirana ivyo bikorwa mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura. Kaze rero murano makuru. Ku munsi ugira indwi asanga bene gihugu ku kivi mu gihugu hagati, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa rusange byo guca imikobeko ku mutumba ya Randa ni muri komine n'intara ya Kirundo hafi y'ikiyaga Cohoha, aho mbere yasavye abene gihugu gukamisha amazi y'ico kiyaga mu kuvomera imirima ihegereye. Yuguruye kandi n'ibiro vya komine Vumbi, aho yakeje abene gihugu biyo komine ko bariko baratera intambwe mw'iterambere. N'inkuru ya Joseph Murinda Jambo. Ku mutumba ya Randa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashigikiye urwaruka ruri mu buruhuko mu bikorwa vyo guca imikobeko kuri uwo mutumba hanamiye ikiyaga Cohoha, aho umukuru w'igihugu yaciye ahamagarira baraho gukingira ico kiyaga kandi bakamisha amazi yaco no kuvomera imirima mu gihe cici. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye urwaruka guhaguruka muri wese akora ibikorwa bizotuma Burundi bushika ku mbona kazoza mu iterambere. Mu Kirundi barayamaze ngo ubuza gusha buratagata, novuga mwebwe ubwo Burundi dushaka buteye imbere, Uburundi igihugu c'amata n'ubuki, ntibishoboka atari uko dutanguye ku ntango nziza. Intango nziza nayo ni mwebwe gwaruka, kuko mu 2040 twipfuza ko Uburundi kizoba ari igihugu cifashe. Mwebwe nimwe muzoba mugeze mu bigero, twebwe natwe tuzoba turabasaza. Murumva rero ko ari vyiza ko rutegura ubwo Burundi, tubutegura kuri mwebwe kugira mumenye ico gihugu tugiyemwo icarico. Kandi barongera baca umugani ngo uwanka gakura abaga umutavu. Mwebwe gwaruka dutegerezwa kubabungabunga, kubategura kugira muze mube indongozi z'abahizi, mubabahizi guhera mu buto bwanyu, muduge muri abahizi, muze mushike mu 2040 bavuga bati iki gihugu cyo Burundi ni igihugu c'abahizi. Avoye aho umukuru w'igihugu akaba yaciye abandanya muri komine Vumbi, aho yuguruye ibiro bishasha by'iyo komine. Iyo nzu shasha musitanteri wa komine Vumbi azokoreramwo ni igorofa igeretse rimwe. Inzu yo hasi ikaba yari yubatswe n'ikigega fonike, ariko abavuka komine basha baraterera biyubakira iyo hejuru. Iyo nyubakwa rero ikaba yubatswe kijambere, aho yajisubirira inzu ishaje musitanteri wa komine Vumbi yakoreramwo, kandi ikaba yari nto cane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye icese ivyo biro, akaba yarashimye intambwe abavuka komine Vumbi bageze ko, ati biboneka neza ko biteguriye imbona kazoza y'igihugu gitunze mu mwaka wa 2040. Yamenyesheje kandi ko abarundi bovavanura no guca umwano, ngo ivy'Imana yabahaye nabo bategerezwa kubihingura. Ati iyo nyubakwa ni icibutso cyo kwikukiranya kuri. Aha ntimwari muzi ko mu 2005 nta n'indoto bwari mufise ko muzogira inzu y'igorofa. None raba ubu mufise igorofa, naganda babwire hazotera 2040 muvuga yuko iyi nzu ari ntoyi cyane. Iyi muzavuga ko ari nto, mwubake igeretse gatanu. Ndabibabwiye kubera urugendo ni intambwe kandi iraruhisha, uko habona niko hatinya. Uburundi rero imbere ni heza cyane, nico ituma tukuba dusaba Imana ihezagire ibikorwa vy'amaboko yacu, mugabo ntihezagire ubunebwe bwacu. Ubunebwe buzanwa na shetani, umuntu wese w'ikinebwe amenye ko ari uwafashwe na shetani. Imana ihezagira umuhizi, ihezagira ubufise ibikorwa. Umukuru w'igihugu akaba yasavye abene gihugu kutidodomba, kuko bishavuza Imana ivyo batarashikako buke buke bazobishikako.
mu ntumbero yo gutera intege urwaruka ruri ku kivi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabandanya kugendera abarangura imigambi itandukanye y'iterambere. Muri abo harimo umworozi w'inkoko yororera inkoko ku mutumba Rugero ya mbere muri komine n'intara ya Kirundo. Evariste Ndayishimiye agasaba mbere abakozi nabo ba leta ko nabo nyene borangura imigambi y'iterambere iruhande y'akazi kabo ka misi yose. Joseph Murindajambo. Mu ngendo ariko arakora mu gihugu hagati, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko agendera abariko barateza imbere igihugu biciye mu makoperative ku mutumba Rugero ya mbere ya komine n'intara ya Kirundo. Umworozi w'inkoko Jean Paul Nshimirimana ariko ariteza imbere aho yoroye inkoko 3,000 akaba yatanguye umugambi wiwe akoresheje amahera y'agafashanyo yaronse muri kaminuza akiri umunyeshure ako bita bourse mu rurimi rw'igifaransa. Ati vyose birashoboka, bisaba gusa kwigumya no kugira ishaka. Aho yari afise akazi mu gisagara ca Bujumbura ariko abonye ko ubuzima bwoye yahisemwo gutora umuryango asubira mu Kirundo kugira akore imigambi y'iterambere yorohewe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamuteye intege anahanura n'abandi bakozi ba leta hambavu y'ubuzi bakora kuza barakora iyindi migambi yo kuyingunganya. Murabona ingene yatanguriye hasi araduga, ubu murabona ahageze no mu fonctionnaire. Murumva ko ari umucamanza. Je yanda kubaza ikibazo kimwe, ubu wo guhiga iturere cy'umuriyoni wo cakira igitiro cy'umuriyoni ayo n'amafaranga amaze kubona sinabanyicakira. Urabona rero ndababwire nk'uyu urashobora kubona mu mutwe we ibirimwo abanyakirundo ngo mubere cyabona ko uyu atari mu bantu babagorana ni ntungane kubera iki arazi ubu icari c'amahera ntushaka kumuhendahendesha amahera. Umuhaye amahera akubwira ati nze kuroga amahera yanje je niciri kuko ajya umuhaye abari shetani ayinjije mu yiwe rero yirondereye aba yaroze byose bitembagara bibona kubera iki yagiye kwinjiza shetani mu vyiwe. Aha rero icigwa abantu babona none ku kazi bavuga ko atatonda uratonda ntondaregiriye aho sabuda ceregwa mu gusaga badafise ibyo bakora aribo baceregwa kubera iki ya shetani unebwe. Nta kibuza ko umufonctionnaire ashobora gukora kandi kantu mugabo hariho ingorane maze kubona. Urana nk'uwavuka mu minsi yahera yarota indoto yiwe ari uko yoje Bujumbura ajya amasaha y'akazi ka leta aheze hajya mugundana mugenda ngo tugengo ko ibigara ngo bantanze ucu uvuga uti ngiye gukora kantu hajya mu gisagara ca Bujumbura ashaka kuba ofisi yororero ku Muzinda. Umukuru w'igihugu akaba kandi yaragendeye koperative Girishaka Gatare yaremye ibitunguru ku mutumba Ruheha muri komine Busoni ku nkengera y'ikiyaga Gweru aho ku hegitari n'inusu barimye biteze umwimbu w'amatoni 200 y'ibitunguru. Aho nyene umukuru w'igihugu yaragendeye umurimyi yimbu yitoni 25 z'ibitunguru yarimye ku hegitari 2. Aho nyene muri komine Busoni ku mutumba Murehe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye ishiramwe Bumako Burundi Metal Company kimbo butare bwo mu bwoko bwa casterite na coltan aho ababirigi bari barabubonye baca bagenda bazibiye aho buri ngo ntihagire ubuzobona. Ubu bakaba baramaze kubona aho buri bakaba bari ko rero barabwimba bakavuga ko kuvyigwa bakoze hari ubutare burenga amatoni 12,000,000. Aho rero umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko butunganijwe neza bwotuma igihugu gitunga cyane, mbere akaba yaciye yiyemeza gufata mu minwe ingene ubwo butare bwotunganywa ngo buze buhingurwe neza buzamure ubutunzi bw'igihugu. Ava i Busoni asubira ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, umukuru w'igihugu akaba yasanze abene gihugu bamurindiriye ku mabarabara ngo bamuramutse. Kumuhingamo kuri uyu wa gatatu ishengero Methodiste Uni ry'Inyabugogo Igitega
ryatunganije ibirori byo kugurura ibikorwa by'inama y'umwaka ugira indwi. Ibyo bikorwa bizorangwa hanini n'amatora y'indongozi ziserukira abandi, byatangujwe n'amasengesho. N'ibikorwa bikaba kandi byitabiriwe na Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka, akaba aserukira imbere y'amategeko ishengero Methodiste Uni mu Burundi. N'inkuru rero tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana ahanura abenegihugu bo muri komine Kayokwe bafise imanza zacitse kwemera ko zishigwa mu ngiro, bareke guta umwanya n'uburyo baburana. Ivyo umuhuza w'abarundi yabishikirije kuri uyu wa gatatu muri komine Kayokwe, aho yararamutse yumviriza ibibazo by'abenegihugu. Eliane Manirambona. Bimwe mu bibazo abenegihugu bo muri komine Kayokwe intara ya Mwaro bashikirije umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana harimwo ikena ry'umuyaga nkuba muri iyo komine ya Kayokwe, kibazo kijanye n'ibitaro leta yemeye kubaka muri zone Gatwe, aho ikigo Buha cyari cyaratanguye ibikorwa by'ibanze ariko ntivyabandanya kandi muri ako karere atabindi bitaro bihegereye. Ikindi kibazo shashikirijwe kijanye n'abatwa bavuga ko batararonswa amatongo nk'uko umukuru w'igihugu yabibemereye. N'abakukuruke bashikirije ikibazo kijanye nuko ikigo ONPR cyoze kiratanga uburyo bwo gufuba abakukuruke. Naye bakukuruke b'abasirikare bamutuye ikibazo c'agashahara gato baronswa n'ikigo INSS, bagasaba ko kongerezwa. Kuri ivyo bibazo byose abenegihugu bamutuye, umuhuza w'abarundi yabemereye ko azobishikiriza ababijejwe kugira ngo bitoregwe inyishu. Mu mpanuro yatanze, umuhuza w'abarundi yahamagariye abajejwe intwaro umwe wese ku rwego ariko gukora ku neza y'umwenegihugu. Nayo mu gihe imanza z'amatongo zibonekeza ku bwinshi muri yo komine, yahanuye abacamanza kunyarutsa imanza na y'abenegihugu. Yabahamagariye kwemera gushira aho intayishize, bareke guta umwanya n'uburyo mu mburano. Rero harurira izo manza, gakugurisha izo nka, reka guta uwo mwanya mugiye kuburana ibitagira mvura. Uwuziro wese ko afise urubanza yanse kwemera kandi rwakitse neza, yarutse arushire mu ngiro, yitura ababo mu ntwaro n'iki n'ubutungane, babahuze babumvikanishe kugira ngo bihere bitarinze kuja ibujumbura n'ahandi. Mwomenya ko imbere y'iyo nama umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yabanje kwakira abenegihugu bafise ibibazo bisangije. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga amenyesha ko abakozi bariko barahembwa amahera arengeye ayo bategezwa guhembwa mu itunganywa rishasha ry'imishahara bazotezwa kuyasubiza. Yabishikirije rero ku munsi wa kabiri mu nama yagiranye n'abaserukira abakozi hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Bururi. Jean-Marie Vianney Mpawunimana. Kurabira hamwe ibizingamika akazi hamwe n'ivyotuma kagenda neza kurusha kagaterera biboneka mu iterambere ry'u Burundi, nico cari cakoranije abaserukira abakozi n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Bururi mu nama bagiranye n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga. Uwo mushikiranganje ati umukozi wese adashize umutima ku kazi kiwe nta terambere rishoboka mu gihugu. Iyi mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere ntishoboka abakozi batari ku kazi. Tuvuze abakozi ni abakorera leta, abakora twabo n'abajya bene igihugu bose n'abakozi. Ni kuvuga umukozi rero atari ku kivi nta terambere rishoboka. Umushikiranganje akemeza ko uno munsi hariho abakozi bahembwa amahera atariyo bategerezwa guhembwa. Turafise ikibazo c'abantu by'ukuri emploi type bategerezwa kuronka atari bafise. Ugasanga bafise agahombo kanini kuvyerekeye agashahara. Uno munsi bakora bidoga. Abo turiko dukora ibishoka byose kugira batunganirizwe kandi bazotunganirizwa kuva umunsi bari bafise uburenganzira, no kuvuga reclamation bayerezori izoba retroactive. Ariko turafise n'abandi bariko baranyuza amahera ya leta muri ibi emploi type, nabo nyene zo batunganiriza
mugabo tutunganiriza leta muri ico gihe ni ukuvuga ayo yose watwaye ubizi neza kujyanye kuyamvote petariyo umenye ko uzoyasubiza byoba byiza unayasubije turabitora. Muri iyo nama uwo mushikiranganje akaba yaranasavye abo barongo y'abakozi n'abajejwe intwaro gufasha uko bashoboye kugira bene gihugu bazokwitabire bikwiye rusansuma gwimirije ibizoheza bigafasha igihugu kuronka ibiharuro vy'ukuri vyo gufatirako ku migambi y'iterambere ry'u Burundi. Ni mu gihe muri iyo ntara intambwe ya mbere ya rusansuma bita cartographie bayirangije aho bimirije gutangura inyigisho ku bazogirisha ubwo rusansuma. Ku munsi wa kabiri harashizwe ko umukono ku masezerano ajanye no gushira mu ngiro umugambi mushasha wo gufasha impunzi. No mugambi uzorangurwa mu kiringo c'imyaka 4 ku mfashanyo yatanzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Frank Ernest Nandiki. Ugushiraho umukono ku masezerano hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu riraba akarere k'ibiyaga binini CRGL n'ishirahamwe mpuzamakungu REDES nivyo vyaranze gutanguza icese umugambi wo gutorera inyishirama ku mpunzi zo mu karere k'ibiyaga binini biciye mu biganiro. Ayo masezerano yo gushira mu ngiro uyo mugambi akaba bayashize ko umukono imbere y'userukira leta y'u Burundi. Abaserukiye ubumwe bwa Buraya batanze uburyo bwo gushira mu ngiro uyo mugambi abo mu mashirahamwe ya ONU nabo mu mashirahamwe mpuzamakungu n'ayahani wacu. Intumbero y'uwo mugambi ukaba ari wo kongereza ubumenyi mu bijanye no gutorera inyishu ibibazo vy'impunzi mu karere turimwo hamwe nuko amareta agira uruhara ruboneka mu vy'intwari bereye mu gufasha impunzi. Uyo mugambi nkuko vyasiguwe uzofasha gutorera inyishu intamamizi z'impunzi abataye izabo canke abahungutse kubijanye n'ingorane zijanye n'ubuzima bwa misi yose, aho twovuga ibijanye no kuronka amashure, kuronka isi ndimwa n'uburaro bubereye, kuronka impapuro zitangwa na leta no kwivuza hamwe rero n'ingene basanzwe babayeho. Ubushikiranganje bujejwe ibidukikije bubicishije ku kigo BPE kijejwe gukingira ibidukikije harimo ibinyabuzima baratunganije inama ku munsi wa kabiri kuberwa bose n'ivyo gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima. Intumbero akaba ari yo kubashikiriza ivyo leta izokwisunga mu gushira mu ngiro ihangiro ry'isi kubijanye n'ibidukikije eka mbere hamwe n'ibinyabuzima. Pasikazi Hatungimana. Iyo nama yatunganijwe kuri wa kabiri n'ubushikiranganje bujeje ibidukikije bubicishije mu kigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije hamwe n'ibinyabuzima OBPE yari ifite intumbero gushira habona ivyo leta y'u Burundi izorangura gushika mu mwaka wa 2030 mu bijanye no gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima mu ntumbero gushira mu ngiro ivyafundikiwe mu nama mpuzamakungu yabereye i Montreal muri Canada mwaka wa 2022 kubijanye n'ibidukikije hamwe n'ibinyabuzima. Muse twadufise rero uruganda aho twatumiye abantu batandukanye kugira baze badufashe barabe yuko ayo mahangiro twege twihaye ku rwego rw'igihugu twayakoze neza. Bimaze kwemezwa bizoca vyigwa mu nama mpuzamakungu izobera mu gisagara ca Kali mu gihugu ca Colombia guhera itariki 16 z'ukwezi kw'icumi gushika itariki 1 y'ukwezi kw'icumi na rimwe. Iyo nama mpuzamakungu nitwagira amahirwe ikemeza yuko hazoba ikigega kizoza gufasha ibihugu kugira bishire mu ngiro ayo mahangiro turumva yuko azoba akarusho cyane cyane ku gice cy'u Burundi. Ikindi nuko turavye mu Burundi ngaho bituraba amashamba akingiwe azogira akarusho kuko hari ibikorwa vyinshi twategekanije bizokogwa cyane cyane ibikorwa vyo gushinga karimbi kuri amashamba kingiwe bikorwa vyo gusubiza itoto ibibanza byagiye birononekara ivyo vyose nibizokogwa kandi tukavuga duti bizogira kamaro ku gihugu cacu. Abitavye nama rero bakaba bakurikiranye ivyigwa vyerekanye bimaze kurangurwa nibigiye kurangurwa na leta y'u Burundi mu bijanye no gukingira ibidukikije n'ibinyabuzima hakaba ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ihangiro ry'isi yose yo gushika mwaka wa 2050. Iryo hangiro rikaba rivuga ko umuntu ashobora kubana neza n'ibidukikije hamwe n'ibinyabuzima atavyononye kandi bigashobora no kumutunga.
Ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura niho huguruwe icese ibikorwa bizorangurwa n'abanyeshure bari mu buruhuko. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akamenyesha ko ivyo bikorwa bizotuma abana bo mu gisagara ca Bujumbura bataguma biyerereza. Hakaba mbere harashizweho n'imigwi ijejwe gukurikirana ivyo bikorwa mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura. Nadia Ndayizeye. Ivyo bikorwa vyo mu buruhuko umukuru w'igisagara yavyugururiye muri zone Nyakabiga komine Mukaza ahari ikigo cigisha abakiri bato ubuhinga bwa informatique kuvuza ingoma, hari kandi aho basomera ibitabo n'abagira urukino rwa ping pong. Muri ubu buruhuko rero meri ya Bujumbura ikaba yarashizeho ikirangaminsi c'ibikorwa abo bana bazokora bari mu buruhuko, hakazobaho inyigisho zitandukanye zijanye n'ivyo kwikorera imigambi, irondoka rijanye n'amagara meza, kwirinda ibiyayura mutwe, gukunda igihugu n'ibindi. Bazokora kandi ibikorwa rusangi byo gusukura igisagara muri wa mugambi zero déchet, tutibagiye ibijanye n'imico kama hamwe n'inkino. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akamenyesha ko ivyo bikorwa vyatunganijwe kugira abana ntibaje mu ngeso mbi muri iki gihe c'uburuhuko, ahubwo bungura ubumenyi mu bindi bisata bitandukanye. Agasaba abavyeyi guhimiriza abana babo kuza muri izo nyigisho. Ni kuvuga yuko tuzoshiraho kirangamisi akaryo tugiye kuza turiyo kipana abo bana kugira ngo ntibabe bonyene, kuko tubaretse bakama bonyene ni hahandi tuzoyitsanga abana bagiye mu bintazi byinshi. Rero nka ruguru bo barafise ibikorwa bitandukanye nko guca imikobeko. Twebwe mu gisagara ca Bujumbura nta mikobeko dufise, ariko tuzogira ikirangamisi kugira ngo abana tubafate nkuko bari abana biwacu, tubigishe, tubakoreshe dukorwa dutandukanye kugira ngo ntibaje mu bintazi nkuko nabivuze ubwa mbere. Rero twasabwe yuko tubanza kwitunganya. Rero twitunganije niveau y'igisagara, twitunganije twashyizeho amakomite, twatanga gushyiraho komite municipal ijejwe kuzirakurikirana ivyo bikorwa. Hanyuma au niveau y'amakomine naho nyene tuzosaba yuko amakomine yose nayo agira amakomite azokurikirana akaryo abana mu buruhuko bagiye gukora. Dusabe rero abavyeyi na cyane bafise ubwo gwaruka ko buturekurira kugira ngo dukorane, kandi ntankeka baturekuriye tuzobereka umongo dahuma n'uhuma, kandi tuzobereka ko abana babo bataje gutakaza umwanya, baje kwiga kandi baje no gufasha igisagara kugira ngo kigume cakaka. Tubamenyeshe ko ivyo bikorwa bizomara ikiringo c'ukwezi, bakazonatanga ubushimwe bw'ibikoresho vyo kwishure ku bana bazoba barigenjeje neza muri ivyo bikorwa vyo mu buruhuko hamwe n'abantu aho nikora. Muri gwa rukurikirane rw'amakuru avuga ku magara y'abantu, tugaruka ku bijanye n'indwara y'ubukarabe vitiligo iyerekanwa ari no kugira amabara ku mubiri. Muganga Odette Nsavyimana yanonosoye ibijanye n'indwara zo ku rukoba, amenyesha ko atamuti wo kuyivura burundu hari, ko hari imiti gusa yo gupfupfahaza. Mumukurikira. Hano mu Burundi ubwa mbere iyo ndwara y'ubukarabe irahari ukuyivura. Ivyo twoshaka tubwira abarwayi bafise iyo ndwara y'ubukarabe, indwara y'amabara, ubwa mbere ni kubabwira ko botekana, kuko tufatiye ku rugero rw'izindi ndwara, izindi ndwara zifata urukoba iri mu ndwara zitaba zikomeye cyane. Umurwayi aratwitura, amaze kutwitura tugaheza tukaraba muri ya migwi nababwira. Ni ukuvuga umugwi wa mbere, umuntu afise ibara rimwe riri mu bihimba vy'irondoka, ari umwana w'umukobwa canke umukenyezi canke umwigeme, canke ugasanga hariho ufise y'amabara. Nababwira ko amabara no kuvuga angana kandi ari ku bihimba
nimba ari ku bamfu no ku buryo ari uko amabara angana atari menshi ariko nabo bamwe bari mu mugwi wa gatatu amabara gwirirana abo bose tubafasha ku buryo butandukanye kandi tubanje kubasuzuma tukaraba ayo mabara ari ibibazo tumubaza tukamubaza nuko mu muryango atamuntu afise iyo ndwara y'ubukarabe. Hariho rero imiti hano mu Burundi, imiti duha umurwayi, hariho iyo kumira, hariho iyo kwisiga kugira ngo ajye amabara agabanuke kujya aboneka cyane ku buryo umurwayi ari kwirya miti ajya amabara aheza akagabanuka ugasanga uya ntazimangana burundu. Hariho bigitangura abaje hakiri kare ajya amabara arazimangana, abaje hakiri kare akibona ko ibara rya mbere akaja kuri iyo miti ajya amabara arazimangana. Abo bandi turabaha ivyo binini rero bakanywa, ariko ni binini umurwayi afata igihe kirekire amezi 6 gushika ku mwaka aca afata ivyo binini ico gihe cose, kandi ni binini ingorane nuko ari binini bitazimbutse amafaranga bigurwa si make, bigatuma rero umurwayi kenshi n'abagwayi bake n'igituma hagera igihe nabo amabara ashobora kuzimangana atazimangana, abagwayi ntibashobora gufata umuti ico gihe cose amezi 6 gushika ku mwaka kubera uburyo n'umuti usanzwe uzimvye kandi afata imisi yose. Nuwo kwisiga nawo kandi awisiga imisi yose, aho rero niho hari kibazo. Kandi rero no kuvuga ko mu bisanzwe indwara y'ubukarabe imiti hari niyo gupfufahaza, hanini yo gupfufahaza, umuti wo kubivura burundu nturaboneka. Turangirize ano makuru ku nkuru ivugwa mu gisata c'inkino ntibikiri rero urukurukuru umukinyi Kylian Mbappé kuva ku munsi wa kabiri abarizwa muri Real de Madrid. Ibirori byo kumwakira Chelsea bikaba byatunganijwe, abakunzi benshi bakaba barabikurikiye ivyo birori, bakaba bagera ku barenga ibihumbi 80. Kara kanyamuneza rero ntangere. Mbappé akaba mbere yavuze ko kuba umukinyi wa Real de Madrid ari iteka ridategwa abakinyi bose. Freddy Zeima. 1 2 3 ala Madrid. Uwo n'umukinyi w'umupira w'amaguru Kylian Mbappé hari imbere y'abakunzi b'umugwi Real de Madrid kuri uyu wa kabiri barenga ibihumbi 80 ku kibuga c'umupira w'amaguru Stade Bernabeu. Nta rukino Real de Madrid yari ifise atari kwakira Chelsea umukinyi mushasha, umusatirizi agiye kwambara nimero 9 sinabo babonye mbere aratevye arashika muri ico kibuga yambaye umwambaro w'umugwi Real de Madrid. Mu kiganiro Kylian Mbappé yashikirije abamenyesha makuru yamenyesheje mu rurimi rwo muri Espagne ubwo bita iki Espagnole ko kuba umukinyi wa Real de Madrid ari iteka ridategwa umukinyi uwari we wese. Ati uyu munsi ni ntibagirwa kuri jewe, ku muryango wanje no ku bagenzi banje, ati nari naravyifuje kuva kera none birabaye ndahimbawe. Ivyo birori vyo kwakira Kylian Mbappé nk'umukinyi wa Real de Madrid ifise ibikombe 15 vya Ligue des Champions ryahiganwa rikomeye i Buraya, bikaba vyibukije abaraho ivyabaye mu mwaka wa 2009 hakigwa umunyaportugal Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé afata ko akarorero. Ibirori vyo kuri uyu wa kabiri Mbappé yakigwa muri Real de Madrid byari bihagarariwe kandi n'uwundi mu Faransa yakinye muri Real de Madrid, igihangange Zinedine Zidane. Kuri uyu wa kabiri rero imayo zanditse ko inimero 9 n'izina rya Kylian Mbappé mu mugwi wa Real de Madrid ngo zaragurishijwe ku bwinshi gose. Uwo mwigeme ati twarihebuye ko atazoza gukinira Real de Madrid, ati jeho naramushavuriye cyane, ati nzomurikurira ruko atsinze igitsindo ca mbere muri Real de Madrid. Ati Mbappé nyumviriza neza ndagukunda cyane n'umutima wanje wose, ati ndaba subira undabe ndagukunda. Mbappé akaba yaciye atera igikumu ku masezerano yo gukinira umugwi Real de Madrid. Umugwi rero yahoramwo Paris Saint-Germain akaba atani meya waronse kuko amasezerano yiwe yari yaheze. Ico Real de Madrid yakoze gusa ni miliyoni 100 z'abanyaburaya yaguzwe Kylian Mbappé wenyene. Murakoze rero mwese mwakurikiye ano makuru.